One more night, give me just one more night. One more night, cause I can't move that yo. One more night, baby give me one more night, girl. One more night, cause I can't sleep without you. Alright, cause every time you say me one thing in my life. Come here now for week if you're dead by my side. Beg me, I beg you, I press all on me, bro. Girl, me was scared, don't you want me feeling scared. Remember when you say you need me out there? Make love from the room to another. Hallelujah, girl. Me not really want full on the area. Turn the same come up pitch up to you. Ati. Siren Vibes TV. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes bakunzi b'ibiganiro bikorwa mu rurimi rw'ikirundi canke bikorerwa ku butaka bw'Uburundi kuri micro ni Ozira koze ko mumenyere murashaka kundonka kuri Instagram yanje kuri Facebook yanje ntagenda kubwira ko na Siren Vibes ifite ama account ikore canke ama page ya Facebook canke Instagram murashaka kudukurikirana kugira ngo mushobore kuronka amakuru menshi bitayenze kukugora nkuko mubizira akenshi ndakuba ndi kumwe n'abatumire uyu munsi ndi kumwe n'umuhungu w'umurundi impano y'u Burundi ni Moses Brown akunze kwiyita the voice killer ariko burya hari impamvu umuntu yita izina canke yita siono haba hari impamvu reka ndamwakire hama atubwire impamvu d'abord yita the voice killer mvanye n'ijwi gica ku bantu nyene kicanga zakikunda kugora reka ndamwakire hama atubwire makuru yiwe d'abord Moses makuru yawe Ndashima Imana kabisa hama murakoze kuba mwanyakiriye neza ya navuze ko wita the voice killer sho kugira ka introduction gatogira ngo ntushaka kumenya impamvu wita the voice killer ya na kibazo nguvu zangu ndio mtaji wangu kipaji nilicho nacho ndio kitaniwezesha kupata changu ya The voice killer mwavyumvise ninjwi gica so Moses iyo ndirimbo d'abord yitwa leo sio ya kesho ni indirimbo umuntu ayumvirije n'indirimbo menga imeze nka uri kuriha icizere ariko indirimbo iramaze igihe cizere amaze kukibona ya cizere ndamaze kukibona kabisa ya kuko so jewe natanga music ke nko muri 2013 ya me impamvu so iyo ndirimbo nayisohoye mvuga ni ya leo so ya kesho ko ibi naciyemwo nisora indirimbo usange na mu studio ku radio bavuza indirimbo zanje nibazivuze me muri uno mwanya barazivuza nayo muramu narimbi ya leo so ya kesho ya indirimbo zawe risuko zivuzwa nkuko byabibuke kuvuzwa canke urafise navuga gute navuga public abantu baramaze kumenya ko buvuze ko abatanga gukora umuziki mu 2013 nikera haheze imyaka myinshi izina ufise rakora niyo myaka umaze uri muri music oya vraiment izina mfise niri kwa niyo myaka maze muri music ya bifira hehe bifira kugira ngo ushobore uvuze ko ufise baravuze indirimbo zawe yego kugira ngo ntugire izina ringana nk'iryo zina nk'imyaka umaze muri music biva kuki so impamvu biva ku kumwe usanga abamenyesha makuru ko abamenyesha makuru bamwe bafise abaririmbyi babo bavuza kuravyumva ya so amakintu kiva ko muri ivyo bintu kwera simenyekana biva na contact y'abamenyesha makuru bufitanye nabo ya namenye ufise contact y'abamenyesha makuru bangahe abamenyesha makuru ufise okay ndabafise kandi benshi me hari abamenyesha makuru bamwe so ushobora kuba ufise nimero zabo contact zabo muyaga neza mego usanga arakuvuza me nakuvuza nkuko ngira abandi bavuza usanga abandi batanga amafaranga bakaca bavuzwa ya ariko akenshi ari gihe usanga mukunda gutama kosa ku bamenyesha makuru atari kosa ryawo gasanga nawe ntugira ifa yo kubarondera ntugira ifa kuko abarinzi bari mu gihugu ni benshi cyane rero nkajewe umpaye indirimbo uca umyibwiye abarinzi bari ngani benshi ndawikiganiro ugasanga ibiganiro fise ibiganiro byinshi byo gukora wowe ntushizemo ifa kugira ngo ugirishemo ifa kurondera hari abandi akora shama ifa ugasanga wa muntu aguma yibutsa ugati uyu muntu twarafise ishaka ni reka tumucishirize cyangwa tumukorera akazi kiyo nkuko twogakoze ku bandi nibona ko hari game ari mwebwe mushiramo nguvuge hazo kurondera abamenyesha makuru so abamenyesha makuru turabarondera me hari abamenyesha makuru bamwe bamushobora kurondera me gusanga ariko arakugarako kuravyumva si kuvuga ngo ibintu byinshi nyene so je kubganje
kuje nkaje nka Moses Brown aramenyesha makuru bamwe ndondera bamama emission cyangwa nkabakurikira aho baba cyangwa mukuri radio nkavuga je vraiment nuku me bakavuga kisa ufise tandatu zo kuvuza me nkarindira ko bazomvuza nkabura bakamvuza rimwe kandi gaso basubira kumvuza mu indi ndirimbo yindi shasha ya rero isheme wige ubaza abandi bagenzi bawe kuno bikoresha kugira ngo bashobore kuba bageze ko ufise impano yashaza afise impano muzo kumva indirimbo ziwe indirimbo zaziryoshye afise jigiza akora na karaoke enda kubaze kwanza ukora karaoke umaze imyaka uri kurakora karaoke so cyo nubwo cyo kugira ko karaoke nayihagaritse ubusi ndirimba karaoke kuri kiwe yihagaritse so nayihagaritse kwera showbiz anje sindayico ko uraza uri muririmbye uririmba ukaguma ugenda mu karaoke iminsi yose so ukungira bajya abantu bagomba bakubona ni nkuko novuga ko no muri ma concert nibo gutumira nkuko byari bitegeze nkuko gutumira kuko umuntu niyoza gushuhira kandi aguma kubona iminsi yose aguma kubona iminsi yose mu karaoke kwavya niyo mpamvu urondera kungene showbiz yawe yigira neza kwera umuntu agwamagare muri show avuzevugane uyu muntu aho ndamamagara muri show abantu baza ko zari benshi baza ko bafise ikigumba guma cyo kumubona ya none karaoke nta kintu yari kumariye ku buryo buvuga ngo urayihevye kugira ngo ntiwice showbiz yawe okay sawa nararonka amafaranga me ndafise izindi diri nkora na nyuma naciye muhagarika karaoke kwera ya karaoke ariko nibaza ko ifasha umuririmbyi akora karaoke jugiwe ntigigera rija hasi jugiwe aguma ari travail akora kurimba kenshi ntubona ko hari ahantu bizaba bigusubiza hasi uri the voice killer of jugiza kandi umuririmbyi agirwa no kumaririmba kenshi ntubona ko kutarimba kenshi zaba bisanga bibikononeye jugiwe sange ryabaye down icyo nabwira cyo kubera ko je imisi yose murandirimba ko wakinaho no gena muri douche ndashaka kuririmba ndiko nabisa ndashaka kwandika naririmba simaka ngume ngine muri karaoke imisi yose ngume ndirimba no Moses Brown karaoke warahagaritse ubu kandi ukora umuziki ura gusaba amafaranga gusaba consommation kuja muri studio gukora video amafaranga yandushaka kura he so je nsanzwe mfise abantu bamfasha ya Jean Paul Ndereyimana nundi ayitwa papi nabandi nyene b'inshuti famille na mere wanje aramfasha kumfasha amafaranga yo kwina muri studio Oni kuri amafaranga hano madiruko ukwinjiza amafaranga na yahe okay ndafise izindi diri nkora so ndadandaza impuzu ngaho mu Ruvumera me ndafasha mu uncle wanje ya ego uyu muntu yereka arakora ikintu abafise vision abafise hana ashaka kugera canke ashaka kwiga icapati ndashaka kwibona myaka 2 ngeze nga canke ndi uyu muntu iyo wiravye nka Moses Brown muri 2020 ubona Moses Brown azabameze gute so sinova ngo Moses Brown azabameze gute me gusa ndafise icizere ko nko muri 2020 nzoba nshitse mu yindi ntambwe tuya uribona nk'umuntu ku ntambwe nk'iyo tubona ko aba ba star bacu dufise bakomeye nka basabi sinzi ba Big Fizo aba bandi bageze ku ntambwe uribona ko naho dushobora kuba ubweza kuri level cyangwa azagera igihe ucikina gusa byose urayivuyemo yaje sinocikina yuko nagiye muri music ndabikunda kandi nabikuriyemo so gusa navuga ko nko muri 2020 Imana imfashije ndashobora gushika mu nambe bajya babarimvye wavuze kandi nkaba so nkabarenga okay nkabarengana ya bagiye byatwaye igihe kugira bashike hajya kandi bakoresha ama strategy menshi anagoye kandi anakomeye naye ama strategy ubona ushaka uri kwatagetse gukoresha kugira ngo ushobore kugera kuri level so no gukorana umwete gikunda ukitanga ya Moses Brown mu ndirimbo ufise urakunda gukora ama remix urakunda gusoma indirimbo z'abandi makava kuri kudakunda udasura indirimbo zawe bwite indirimbo jenzi yawe nzi niyo yanyesu ya kesho sinzi zindi mpora numva ari indirimbo z'Imana wagira usubiramo oya urabeshe vraiment so je ndafise Leos ya kesho ndafise ndagukunda rwohera ndemeye izo sose nizi wanje gusa je navuze niko gukora music nzora nkora indirimbo zanye nkangira n'amakava ya indirimbo za kera nibusa nababatama bakera ndabiyusa ka kera ya hari abantu batunzwe no gukora amakava gusa abantu tubazi mu bindi bihugu batunzwe no gukora kava gusa usanga umuntu bamenyere ku gukora amakava gati inaka yakoze kava y'indirimbo gusa nivyo bigibagiza abastasha n'ibyo bitume bamenyekana kandi nayo nyene ni music nushaka kuhinduka uvuga ati jengira nje gukora nkore kava gusa ko nazi ko amakava maze gukora amaze kumenyekana kurusha indirimbo zawe kiretse ya Leos ya kesho izindi menyekana cyane amakava gusa nirumvira kuvuga ati jewe ngira mpewe kwandika ubu ndakora amakava gusa nyine bari byo nyine bintunga cyane byo nyine bimenyekanirako so
cyo no so je natanga music nkora music yanje kuravyo indirimbo zanje so rero sinoca mvuga ngo ndeke ivyo natanguriye ko hamaci ngivye amakava gusa no ko nyine ko kila muntu wese yomenya Moses Brown yari ni indirimbo ze akamenya Moses Brown arimba indirimbo z'amakava ko ndashaka kuririmba indirimbo z'amakava abantu baca kuko abantu baca bavuga ngo ujya mu tipe nazi kwandika me so je nafashe vyose ndabikoremo vyose carimwe ya uri kuriyumvira gute kwandika indirimbo ya gospel yawe wenyene mo yuwa atari cover uvuze urategura kuza kwandika indirimbo ya gospel ukayikora iwe wenyene atari cover iyo indirimbo ya gospel honyine ndayifise muri studio mu minsi mike muzayibona zosohoka warigeze kuri muri kohari ya so je nkiri muto sana so naririmba muri Eglise Pentecote aho kunahangwa so niyo nakuriye amademi 14 niyo nacinda bivamo nyene vyuko ya wavuye mu biki waraguye cyangwa wavuye byo gusenga yo sinaguye ko mtere gusa ni bya bintu bisanga primusic yaraje primusic ije so je nari umuchef de chorale wa Sunday school kuravyo rero primusic ije cyangenda kwiyandikisha maze nagiye kwiyandikisha n'abajiji ye muri Eglise baca barambona muri TV kuko vyari en direct muri acting barambona wa mutipe ya baca barantaramura rero none kwa gutaramukira muto gutaramukira muri Sunday school oya so kuko so nari muri Sunday school nko mademe 14 hose nari muri Sunday school no mawavi muri Sunday school mugukuzi utari muri gwaruka okay surazi novuga ko nari umushefu w'abana yani dukinije nabatwara ku ma repetition hose nije narungura repetition ya umbaye bashi bakubwira ati ebane impungu yaguye ibintu byo kusura kuja imbere y'ishengero sindakinya sinyinzo wese nyitaye gusa ni cyako nisanga umuntu vera muje ko soje hari umuririmbyi w'umurundi nakunda sana kandi cyane naguma nkurikirana imisi yose no ma primusic yose okay ninje muri music kwere uyu muririmbyi nyane ya uyu muririmbyi ni ndemba taraka Yesu Kristo Kidum ya Kidum ni yaguha inspiration yo muririmbyi navuga ko ari modo wa Moses Brown yego vrema niwe muririmbyi nafana gushika no umufana yakandi cyane rwose muravugana turavugana muri WhatsApp kandi turafise n'indirimbo tuzokorana nawe sinzi ko wabonye aka video turi kumwe ahantu twicaye no muri WhatsApp turavugana yambwiye ngo ndindire kwanza hezi biko azokora amazoca amamagara muri Kenya nshingiye no muri ari nimbonesha kure ndashaka sinshaka kwivugira ngaha yavuze ni bamubajije umuririmbyi agaca bwagiye ari umuririmbyi uzokorana indirimbo yitwa Moses Brown muririmbyi mukazomubura muri sikirazo mushe mumenya ko ari Kenya umva nawe ugiruje muri nombre cyangwa igiti cy'abarinzi bakoranye na Kidum uriyumvira ko hari ahantu aho bizoshaka kugeza nk'abavyagejeje abandi canke hari igihe ukorana n'umuntu ukora ko ngira ngo afite izina cyane ugasanga wewe uciye après ubumunebwe cyangwa ugati namaze kugira hanyi yandugije ugiye gukora indirimbo yawe ugasanga ibana indirimbo cija down kubera ko wamenyereye fan base yiwe ntiwashije kuyitunga neza biciye vyanga so jewe nka Moses Brown so je kwanza nkoranye na Kidum ahubwo byaca bimishaka yo gukora kuko iyo nyereka byinshi njiwe nka Moses Brown narinzi nuko no bishika kuko ndashaka kurana indirimbo nawe hamwe ngaca mbona ukungene abantu bavuga vraiment ya ndirimbo ko vraiment baragira yuko nuko aho sabwo rero byaca biminege byo gukora sana kwera na Kidum ndabikunge ndamurengana Sikazi mbaro ushaka gukora kugira ushaka kurengana Kidum so kila muri wese abafise na niyo kumwe na ico shaka gushika ko ngaje nka Moses Brown so ndashaka kubona nk'abaririmbyi ngashaka kujya muri iyi France kuri me sigine kuba nkawe nyine kumusumba yes reka mahirwe masa mbega niba byoroshye uruwenga umuntu yamaze imyaka n'imyaka Kidum umuntu amaze imyaka n'imyaka muri music twese tukibanza mu ndirimbo ziwe kugira umuntu nka Moses Brown ashobora kumurenga mona akazi kenshi so bivana n'umwete mba nakoresheje kuko arabaririmbyi benshi batanguye kera bamaze nka 20 10 muri music hari abaririmbyi bo muri East Africa batanga umwe muri 2010 ubu babasumbya kandi bari kure sana hari igihe umuntu acika intege kora kugira ngo biragaragara ko utari kora mwinjiza amafaranga wari afite target y'ukuntu uzoshobora gutungwa n'umuziki ko kwitungira wenyine tabindi n'ukora kora so ndafise target ko okay ndashaka gukora music usanga ndose amafaranga bici muri music ngaca ndone izindi business nkora hamande meze nkora izindi business hamande nkakora kandi na music ariko hari igihe usanga bimwe wabitaye ko abantu benshi bagiye mu business yandi music usanga music barayihevye baca bandanya muri aya ma business yandi
no kuzabusanga bavuye muri music wagiye mu business yandi sibiva na target y'umuntu kuko hari umuntu ashaka kuja mu zindi business akavuga izi business ziranyinjiriza music ninjiriza agaca heba meje nka Moses Brown nkoze nka music nkaba mfise n'ibindi bintu nkora hamandi no bikora nkakora na music byo kuko ibyo bintu noba nabirose kwera music ngoca nkora kandi music ni nguvu nyinshi kwera ndonka ibindi nongereza kandi muri business zanje. Oh yes, mukurangiza reka utugirire cover y'indirimbo atari iwawe ko ubwa mbere waturimbiye iwawe utugirire cover y'indirimbo atari gwawe akantu gato nka 30 secondes. Cover bon turirimbire ka kapera y'indirimbo mbwe atari iwawe. Yego. One more night, give me just one more night. One more night, 'cause I can't move that yo. One more night, baby give me one more night girl. One more night, 'cause I can't sleep without you. Alright, 'cause every time you say me once in my life, come here now for week if on the dead by me side. Beg me, I beg you a price, all me bro, girl, me was scared, don't you want me feeling scared. Remember when you say you need me out there, make love from the room to another, hallelujah, girl. Me no really want full on the area, and the summer come up pitch up to ya. Ati, yeah. Numuri ni the voice killer. Yakoze karaoke ni mutangare wataramwumva n'akazi kanyu kandi na karaoke yarazihevye ndosora kumwumva. Bose kandi gushimira cyane kandi nizere ko amatarget ufise Imana ibijemwo Imana igumugisha abandaye ntucike intege courage beaucoup. Murakoze cyane kandi namwe murakoze kuma ikiganiro ya. Reka ndabashimira nango bakunze Summer Vibes bakunze zirakoze nababwiye muje kuri ma page yanje ama social media yanje Instagram, Facebook, Twitter ni Ozi irakoze hamwe mukurikirana na Summer Vibes kuri Instagram kuri Facebook ni Summer Vibes TV kugira mushobore kuronka amakuru menshi adaciye kuri YouTube aca hajya nyene so ndabashimiye cyane utarakora subscribe please yikore subscribe hari abantu bambaje ngo ni giki subscribe ni kada kantu kaba kari musika gatukura murakabona ucucyo ndahada gacisha ko nakada kantu kamizanga kengere kugira ngo uziroronka notification ko duseka iganiro so bye bye ndakunda cyane.